abantu bajya birirwa ku marigara bose ni muze murabahanura muti naba kantu wokora uronke ubuzima rega twebwe ingorane twagira kera yaramaguma none amaguma ahetse ntidukamisha amahoro kare ntitwashobora kwiyumvira baca bumva ngo none ubundi hoho ngo ninubaka inzu nzoyibamwo ngo ninarimo umurima nzowusoroma ubwo urazi ko ukora ukimbura ukaba agafaranga ukubaka inzu ejo hariho nico ituma n'abandi babwira nti ntakore kuri ciza twafashe baramaze kuronka amahoro turakamisha hanyuma mu mfuko uronke amafaranga n'umuntu uronke ubu umuntu ndabona ni sawa ho nico ituma ngo ndabwira nti nitwe kuri ciza twafashe ahubwo turondere n'ikindi ciza kaza turavuga tuti saha gusa ari n'ahandi ndashaka kuhabusha turose amahoro none nico tuba tuti mana none waradukoze waduha amahoro none ubu naho dushaka umuntu wacu mera neza abantu dufise imyaka myinshi nituze turigisha nabo gwaruka gwacu kuko twe twarahombye rero iyo myaka twarayihombye abo rero urwaruka abashasha abantu batarakweza imyaka 50 nibabe inkoni twishimikiza hanyuma urwaruka nabwo ruce rukora cyane igihugu tugikomeze tugiteze imbere mugabo tugube tubungabunga amahoro ico kintu uza tuvyoka natwe nzomuvyoka twemeza muribuka umuntu muraba ngo mbe n'umuhutu ngo n'umututsi oya biryoshe utuva tuti turabarundi none hari habuze oya mwese ntibize bigaruke biragahera kabisa twibungabunga amahoro yacu hanyuma duce twikorera ibikorwa muze murangene bihinduka